Nyakubahwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu yahishikiye kuri radio Gasape arashika. Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru wa radio Gasape kandi turazi neza yuko ibi biganiro biko rakurikirana mu micungararo. Baje gutembera turaba ubuhinga bushasha n'izindi ngabire zishasha tusanze turiko turabona mu gihugu cacu c'u Burundi bidasanzwe. Gasape muramuzi bamwe nk'abanyagitega baramuzi. Gasape afise amashuri angahe? Gasape yakoze radio aciga mu wa gatanu. Nyabataye kwimvira radio. Uwo benshi bazi ku izina rya Gasape numwe mu barundi bakomoka mu ntara ya Gitega zone Mungwa niwe murundi wa mbere yakoze isamirizi kuva akiri muto bikamuhesha amahigwe yo guhura n'umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Petero Nkurunziza. Twaramwegereye aratubwira urugendo rwiwe rw'ubuzima yaciyemwo kuva mu bwana gushika no munsi aho ageze. Amazina yanje nitwa Gateka Perisax, bantazira Gasape. Gasape ni mfunyafunya amazina yanje, Gateka Sax Peri. Hama nkaba ndi umunyagitega, ndi umurundi. Nkaba nkorera ibikorwa byanje cyane cyane mu ntara ya Gitega. Ariko kandi nkaba sanze ofise n'ahandi nkorera ibikorwa atari ngaha mu ntara ya Gitega. Mugabo cyane cyane nkaba nkorera mu ntara ya Gitega. Ubuto bwawe bwari buranzwe n'iki? Nk'umwana wari wese ubuto bwanje nari umwana ariko akunda ibintu by'ubuhinga, hanyuma akunda no kumenya, akunda no kubaza kugira ngo atahure, muga cyane cyane ngakunda kumenya ibintu bijanye n'ubuhinga, ikoranabuhanga, kumenya mbega iradiyo iriko iravuga bajya abantu bavuga bari mu iradiyo canke biba bimeze gute. Bwari ubuzima bw'ubushakashatsi cyane cyane no kumenya cyane cyane ibijanye n'ubuhinga. Nibwo ubuzima bwanje nabayeho kuva nkiri umwana mutonya cyane. Gasape twarafatanye urugendo twerekeza muri zone Mungwa aho yavukiye iwabo muhira, akaba ariho yakoreye n'isamirizi. Aha twashitse rero niho muhiri wanyu? Aha niho muhira, aha niho navukiye. Urabona ko inzu yarashaje cyane. Yarashaje kuko ndiko ndimbira iyindi migambi no hakorera. Iyi nzu ni ya ryari? Reka tuveyo turabe. Iyi nzu ni ya kera cyane. Iyi nzu ni ya kera gose kuko urumva ko ariho navukiye, urumva ahantu navukiye. Urumva ko ari ya kera nyene. Ya kera. Nakuze mbona mba ngaha, navukiye ngaha. Ni inzu ya kera cyane gose. Je navutse mu 90. Navutse mu 90 mugabo urumva yuko abavyeyi banje ko je ngira kabiri mu muryango, bisigura yuko ishobora kuba yarubatswe ngira nko mu 80 ndibaza. Umwana agira kabiri mu 90 ni kera cyane. So ni cyayi kintu wibuko ushize ngaha cy'ubuto myaka nk'itatu 4 hano. Kintu nibuka nuko hajya niho naho ndyama muri kino cumba kiri ngaha, nuko ngira ngo aha niho naho ndyama. Hano ndyama ngira ngo humbure musuye mu masanamu y'inyuma marashaka kuza kuvyihweza, hariho ama video menshi ahari. Hanyuma nari naramanitse antenne y'iradiyo hari ahantu hari igiti antenne y'iradiyo yari kuri yari sanzwe uri ngaha nyene. Yari sanzwe uri ngaha nyene hari ku giti c'ivoka mugabo nibaza ko bavyiciye. Byari biti biri quelque part ngaha. Niho rero namanika. Antenne yari mu giti hejuru y'ivoka. Antenne yari mu giti hejuru y'ivoka, yari antenne imeze nk'indobo. Nk'indobo kuko urumva sinari mfite uburyo bwo gukora antenne parabolique. Nagerageza kwimita antenne parabolique nyene bikoze urugero rutaro rwayo. Rero namanika indobo rero. Cyari giti c'ivoka cyari kiri ahantu quelque part ngaha. Baraciciye. Nibaza ko baciciye cyari quelque part amaja hano. Yego. Antenne yari hejuru mu ivoka. Yari hejuru mu ivoka. Yasamirana gushika he? Abatavyibuka neza. Iradiyo yanje yavuga kure. Ugerageje kuraba iriya misozi iri hariya hakurya. Hajya nuko burya uri ngaha uravye hariya hakurya kuriya. Hariya amazu ubona kure. Hajya ni mu gisagara. Hajya ni mu gisagara ca Gitega. Mugabo urabiye no gutya naho mu gisagara biragoye kuhabona kubera hari imisozi. Rero ahantu hose ubona ushaka kuberesha amaso. Ahantu hose iradiyo yanje yasamirana.
abanyagihugu ngaha bose barayumviriza, iyindi mitumba duhana imbibe hariya kure hanye barayumviriza. Yari radio kabisi kuruza cyane. Ukoresha plexore kamatara atari bwazi ico gihe. Oya twakoresha ibateri, nakoresha mabateri, hama twaza turaja kuyasharija mu gisagara, nta plexore twari dufite ico gihe. Hama abakozi barufise wari nyine ubikoresha wa playing. Hari abanyeshuri twigana, rimwe baraza tugafashanya, ntitwakora umwanya munini. Naravuga nti no munsi radio iraza kugurura saha indwi. Mvuye kwishuri, gasha nkorokerako nk'imeta 30. Hama ngahisaga mvuze nti ejo rero dukora saa moya y'ijoro nuko byari ibintu nyene bidafashe mugabo abantu nyene bagati abantu barakurikira kuko abantu barakunda nk'akarorero kaje ibintu byo gutasha ngo inshuti n'abagenzi nta makuru twavuga nta makuru twarondera mugabo abantu bakunda ibintu byo gutasha mvugiriza akaziki dufite ibintu radio vy'ikaseti bafyona nk'uko ukarondera akaziki ukagira iki noneho abantu vraiment barakunda cari ikintu cimboneka rimwe kuko twatuzi radio y'Ibujumbura radio y'igihugu nizo zari zihari zonyene n'amaradio makeya cyane Bujumbura Maria ego radio Maria umenga ari imaze kuza twarumva n'izindi radio zike cyane Bujumbura mugabo twarumva ko iradio ari ikintu gikomeye rero kumva umuntu yakoze iradio bavuga bati ibi bintu nibitangaro by'Imana nta abantu shimira bitanga nshaka rero kwinja mu bwina ubumenyi bwo kwiyumvira ico cyumviro c'iradio hari ahantu hajya hepfo haba umufundi akora amaradio yitwa Mariko ni nakubwiye ko ngahari hakino n'ikigwati yaba hajya hepfo rero jewe nkibura abavyeyi nagirageje kuranda nyene niyibako nyene inyungunganya kugira ngo ndabe ko nokora akantu kumbure kashaka kuzonsahiriza mugabo je ko narakunda iradio bundi iradio bisanzwe kumviriza mugabo nkaba simfise uburyo bwo kuronka iyo radio ko nta bavyeyi narifise namaze kubimfuvya hamavuga none je sinokwikorera base karadio kiwanje kuko ntari buyigure basi pfume ndayikora hamara nca ndegera umufundi w'amaradio ndamubaza nti mbega kagakora iki akambira akadioda akambira kondensateur akambira iki bajya abafundi babikorera mu misozi ntibashoboye kubisigura neza mugabo barazikora zigakora mugabo ntibashobora kubisigura hanyuma mugabo jewe ivyo ari karanyereka ndiko ndagerageza kuvyimita ndabisubiramwo nagiye nakuye ko ndaja mu gisagara ngatora ivyuma bya amaradio bataye ibiki bataye ngaterateranya ndiko mpiga gukora radio kumviriza mugabo je nsanga aho gukora radio kumviriza ahubwo nkozi radio no vugiramo abantu bakumva histoire yanje ndende cyane igihe nariko ndabiterateranya haba hari akaradio hampande gatonya nakiye ko kuzurumviriza mu makuru bisanzwe mugabo nkoze numva ko ndiko ndakora nzanya kudutsinga ntumva bikorora havuga nti kumenga hari ikintu ndiko ndakora kiriko kiraba distance hama ho hantu ndiko ndakora bikorogoshora bikorogoshora ndavuga nti okay reka mbere nkuhashira ka micro numvirize meze nkuhafundika ka micro ngize nkumva haye biravugira ndavuga nti hari ikintu kije gisumba kimwe ariko ndiyumvira basi hanyuma cyantangura kuguma nyene ngerageza buke ndondera n'abandi bafundi bakorera hariya hakurya ahantu bitazagitagura nkagenda nkababaza nkumviriza sanga nyene numva biraza biranzamwo ukuno no teza imbere ico kintu mukanya gato nkumva ndiko ndavugira ngaho iradio hajya nkumva biravuga ngiye kure cyane nkumva biraretse kavuga nti haci haba parote ntonye nimba ngomba kugira radio mbega iradio none izoba yumvikana ku metero 2 izofashika abantu mugabo mu nyuma nyene nkaraba ntiyo kikano kuma nimba gafise puissance ngano kuko namaje nari mw'ishure umwaka w'indwi akakamba gafise puissance ino ushaka gafise puissance koba kanini gusumba nkazendagira uko gutyo ni radio yagiye kuva ku metero zikenya ija gusamirana ahantu hanini cyane. Gasape yaratubwiye uko vyagenze kugira bahure n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza n'ukungene yamugendeye iwabo mu ngwa kuraba iyo samirizi yakoze. Ico gihe iyo radio imaze kuhaba je nari mu gisagara ca Gitega naho ko je nava ku ishure nca mu gisagara hama mboni radio yanditse ko radio Kiritire imodoka yanditse ko radio Kiritire yari imodoka y'ihiyasi yego hanyuma je ndegera abo bantu cyaga ntega je bugira ndafise radio hamenyesha makuru ati n'abantu bose ntafise amaradio bo bumva ko bafise akaradio ko kumviriza no je ndafise radio nshobora kuvuga abantu bakumviriza je narashinda nakoze radio irabamenyesha makuru akazi kabo no kurondera inkuru bati umwana ngira ngo n'umusazi ati mugabo reka twumvire agiye usanga ari ivyo basha baratsi yasi ya baca baraza ngaha ndatsa ndavuga
barazunguruka ahantu hose bumviriza ya radio mvuga base baca bahishira ku radio ati hari umuntu igitega yakoze radio kuno nyakwigendera president avuga ati ibintu nanje natanzwe reka nje kuraba basha nta misi myinshi yaheze mugabe imbere yuko president aza abategetsi benshi umukuru w'inama nkenguza amateka w'inama shinga amateka abategetsi bose abashinga amateka bose baraza nari nambaze kuba umusitari kwishyura nazambona imodoka zishitse umwigisha abagisha bari bamaze kubimenyera ashavuga ati muri kuragende basi bari bamaze kubimenyera hanyuma rero bo abantu bose bamaze kuza noneho president avuga ati reka nje kumviriza uwo mwana ivyari byo muga president kuza ngaha ni yari afise umugambi wo kuza gushika yari afise umugambi gusa wo kumbona hama mbaze n'ivyo bintu nyene bimeze arabe nico yomfasha ndibuka umuntu yampamagaye ambye ati burya president aza kugendera nari ndi umwana numva umenga president nene amaze kumenyereza abategetsi abi namashinga amateka baje abashinga amateka baraza president numva nyene umenga ibintu bisanzwe suno musi numva ndapagaciro gose ikiri cyo gihe ho numva ari ibintu bisanzwe yari mu rugendo kote za Rutana acabwira protocol ati gera mu munzanire hariya amaji isonga niho uca uvuye mu Rutana nze guhita ndamuramutsa ndamuvugisha ndamazi n'ingene byagenze ntera amanuka ibujumbura hanyuma rero baje baca baraza kuntora ngaha ndagenda murindirira hajya isonga hama nzamara nyene cortege irashitse hama baraza kuntora nyene ku modoka baca baranjana ku modoka yiwiwe aragura imodokari ati cara nabo niko ndavugira abantu tensorite nti burya hari ikintu je cambaye ko kigoye ko kiba mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese kiba ku bantu bake cyane kwicarana n'umukuru w'igihugu mu modokari utari umwana wiwe utari madamu wiwe oya ico kintu kiragoye cyane cyatwicarana mu modoka hanyuma harambaza ati none ko ntanumvuze ngo wakoze radio niko narakoze radio wabikoze gute ndamusigurira aho tuko turagenda tuva isonga tugana mu gisagara kugira ngo aze gushasiga mu gisagara jeje nigarukira no muhira nawe she yisura yimanukira ibujumbura uko tugenda ivyo mvuga bimwenteresa avuga ati iyo ndi kumenga biraryoshe cyane amazi kibazo nakimwishura neza yumva aryoherwa buge cyabwa toya nimutera mumanuka katisho nimugende tugende kuraba president shaza rero muhira ngaha hashika ngaha uko ndamwereka ingene bimeze acha nagihwa gusa avuga ati ingo tugenge nda gutwaye ibujumbura ugende uranganirira cha tuva ngaha tugende ibujumbura mama urugendo rwose bisharanye na president mu modoka turashika ibujumbura yambwa ati ngo tumanukane kuba ntitworonka umwanya wo kwicara ngo tuganire byose ngo tugiye turabiyaga ndiko ndamanuka hanyuma uzoheza ushugaruka ino kwishyura nta kibazo yego ndashika hariya andi ikintu yambaje none no gufasha iki je wompa aga praxore nimwe wari kurambaza je wompa praxore haje tuvuza amatara subu usanga insinga ubu amatara twitwara ya rose wompa aga praxore nkaza ndasharije bateri akamani bateri byombera bwiza nico gisabo cyari yakoze mukuru gihugu mugabo nasavye ivy'ingenzi kuko ivy'ukeneye kumbura ngira ngo iyo haba ari ubu naye kumusaba indege mugabo urumva mugisho gihe vraiment nasavye ivy'ukeneye hanyuma yarampa amafaranga ati genda urabo aho bigura hama ndabigura cambaranye vraiment ntera imbere amahera yampaye vraiment yo kuguruswa tuntu byarambwira umugisha gose cyane biratera imbere gose hama nambye ati rero ikintu ngomba ndagufasha kindi wowe naho utakivuze ati ngomba ndakurondera ahantu zuriga ibintu bya informatique ibujumbura ati muri vacances ucumanuka wibere ngaho iwanje uzuragenda wibaga ibintu bya informatique uburuka buheze ucisubira widugira igite ico kintu yankoreye president Nkurunziza cyo kwiga informatique cyaramfashije ndakubwire arico no munsi ugendera mugabo je nabona umengo wewe yari mu visionnaire je nabona umengo n'ivyo bya informatique sinumva umenga birafise akabirya kanini cyane mugaje nako je ndi imfubye ntabavye imfise ariko hari ibintu niga nkabona ni ibintu birafashije vraiment mu buzima mu nyuma ibintu bya photoshop byo gukora amafoto umva si imiyo domaine narimwo mugo ugakorera ifoto umuntu waguha amafaranga ugagira kuguha amafaranga ugagira ibi byose byo kugira ngo nze ndaduza puissance ya emetere yanje nkaza ndaja kuri internet nkabona ingene abandi bakoze ingene bagize iki nukuri ni wo mushinge wa mbere waho ngeze no munsi ushimira kuri Nkurunziza ko guhumenye cyane gose ubumenyi n'amafaranga itandukanyiriza kuri wowe iyama amahera yego sinari kugira aho ngeze no munsi arakabara atayampaye kuko
ufise amahera ugira amahera umuntu aguhaye ubwenge bwo kuyarondera ntabwo usubira kuronka mugabo umuntu akwereza ati erega wizibi urondereye ngaha womenya ibindi usanga umenya ibintu byinshi cyane rero jewe kubona atamaye amafaranga mugabo akandondera ubwo bumenyi uno munsi nivyo ndiko ngendera ko nivyo ndiko ndogira ko ndarabimushimira cyane ndarabimushimira no muryango wiwe uvyumve ico kintu ndagishima gose kubona nkuru zatamaye amafaranga yama amafaranga ibara ryaba riguye jewe nari kugarukira aho nyene yari kuba mbrotse nari kuguma ndi ngaho nyene se tuvyara wari kuyajya ukwezi kumwe cyangwa amezere mbwa naho yari kuma miliyoni zingahe byaba biheze kuko amafaranga iyo umuntu yaronsa yahawe gutya ni ngorane cyane ego umwigisha yigishije Gasape mu mwaka wa 6 y'amashuri y'intango yaratubwiye uko yabona Gasape muri kazoza. Ndi umwe mu bigishije Gateka Saxperi mu mwaka wa 6 yari école primaire Mungwa. Yari umwana atekereje, umwana aciye ubwenge. Iwe mu cigwa cy'igifaransa carazira ko avuga ikirundi. Yavuga igifaransa neza. Gasape mu ishure twarabona ko ari umwana afise kazoza kuko umwitegereje honyene ibikorwa vyiwe umwete yari afise ivyo vyari bimwe mu vyaduha ivyizigiro vya kazoza kiwe. Umunyeshuri mumubona kwishuri umwete abafise niki muri mwiteze yuko azogera kuri no rugero ageze kuno munsi mbe uno munsi akanyamuneza nka mwebwe abigisha mwigishije umwe mu banyeshure yageze kure muwamwiyumva gute muri rusange? Akanyamuneza dufise uburyo twokagaragaza kuko kuva ciga n'igihe yiga muri 4e année baba ngaha narigeze kuza umunsi umwe usanga ariko aroza ivyombo akoresha systeme ya vase communicant. Ico cyonyene systeme de vase communicant. Ico cyonyene carampaye cizigiro ko afise avenir nziza cyane. Rero kubona ashitse kuri iyi ntambwe n'izina ryiwe rigeze kure sigihamana nivyo yarondeye akoresheje umutwe wiwe kuva akiri muto. Turavye nko buvyerekeye irya radio yakoze burya ni ikintu gikomeye cyane. Ndibuka papa wiwe aguze radio nshasha. Uwo muhungu rero Gateka yaca yirengera ko yose arasambura ivyuma aterera ngaho. Papa wiwe aje aranamukarira muga ntiyamukariye cyane. Kumbure nawe yarabonamwo ikintu de recherche umwana afise gishobora kuzomugirira kazoza. Inyuma y'igihe kitari gito Gasape yahavuye ashinga isamirizi ariyo yitwa Humuriza yumvikanira mu gisagara hagati mu ntara ya Gitega no mu ntara zitandukanye zegereye ico gisagara ca Gitega. Uno musi rero ni Humuriza FM. Humuriza FM rero ikaba arimo maradiyo ni radio yatanguye ngaha mu ntara ya Gitega nko nabivuze. Nyuma y'andi maradiyo yaciye aza mugabo yine yatanguye. Hanyuma ikaba arimo maradiyo lokale asanzwe asamirana ngaha mu ntara ya Gitega mugabo tukaba dushikana amajwi hafi ku bice 50% by'igihugu cyose. Rero ni radio ivuga mu biganiro bitandukanye, turafite ibiganiro bya entertainment, turafite ibiganiro byo gufasha abantu kwiteza imbere, turafite ibiganiro by'ijambo ry'Imana, turafite ibiganiro byo gwaruka. Donc turafite ibiganiro byinshi cyane ku buryo ari radio abantu bamaze kuba biyumvamo cyane kandi bayikurikirana cyane kuko ivyo ibaha ivyo bakeneye. Ni radio dusamerana amasaha 28 kuri 28 hama tukaba dukora kandi tuvyumvamwo ku buryo ari radio vy'ukuri uno munsi iri mu maradiyo akunzwe cyane ngaha mu ntara. Uretse ko ari iyo yatanguye ni radio iri mu maradiyo akunzwe cyane maradiyo samerana ngaha mu ntara ya Gitega. Humuriza yatangwa mu mwaka wa 2013. Yatangwa mu mwaka wa 2013 hari igihe kimwe byashitse irahagarara umwaka wose bivanye n'intureka za politiki igihugu cyacu cyagiye kiracamo mugabo irongera ragaruka mugabo ubundi twatanguye mu mwaka wa 2013 ni radio yatanguye gusamirana. Humuriza FM ifatanye na Humuriza TV International. Hama ni ibisata bibiri, hari igisata kirungika amajwi kuri FM aheje turimo muri kano kanya,
hakaba na Humuriza TV International isanzwe ikorera kuri Facebook. Rero bose hamwe barashika hafi 32 kuko cyane cyane abakorera ku mbuga ngurukana bumenyi nibo benshi cyane bajye mubona bandika bajye bategura inkuru zandika baba bari ahantu hatandukanye mu gihugu cyose mugabo ubu turashika hafi 32 twese hamwe uno munsi. Hari ahantu haragera icyifuzo canje nuko byoba byinshi cyane boba benshi cyane gusumba kandi niradikagukirwa cyane gusumba. Nabwiye ko uno munsi dusamirana hagati mu gihugu ku bice 50% ngira ngo ndaza kuza kubereka hajya kuri carte y'igihugu cy'u Burundi. Rero nivyo nakanyamuneza ni intambwe uravye aho ibintu biba byatangurira naho ibintu biba bigeze uno munsi mwabonye aho radio yatangurira naho igeze uno munsi birumvikana yuko ni intambwe nziza ariko kandi si intambwe umuntu yo kwishimira gose kuko turavuga tuti turagomba kugera handi kure gusumba uno munsi. Rero ni vyiza ko abantu baronka ivyo bakeneye uno munsi, baronka radio bashaka kwitura, baronka ivyo bifuza bitangwa ni radio batarinze kuja kurondera amaradiyo ari kure cyane cyane batarinze kuja kure cyane. Ni intambwe nziza umuntu yo kwishimira mugato kwishimira cyane kuko hari ahandi hasumba ngaha tugomba kugera. Gasape yavuye yugurura igisata citwa Gasape Chat aho yatwiganiriye uko ico gisata gikora n'intumbero y'ico gisata. Hano ni muri Gasape Help Center. Hanyuma rero ibi vyose ni ibintu biri muri Gasape Chat. Turafisemo G internet, turafisemo G cash, turafisemo G tugende, turafisemo G credit, G market, G power, G doctor, G superuser. Donc nk'iyi ni table de monitoring yo monitoring abayitizateri bariko barakoresha Gasape Chat barakoresha G cash cyane cyane. Hanyuma iyi nayo ni yindi table ntuze nyene table de bord yo monitoringa abayitizateri tukamenya abayitizateri ni bande umuntu wese ariko akoresha Gasape Chat abayiyafishije ngaha ngomba manze nkosore kantu kamwe nk'ubu nk'akarorero nk'ubu ngomba kuraba witwa Diedone nvyonze hano ndashaka kumuraba nkihweza ibyo akora reka banashaka uyu kandabe nk'akarorero kandabe nk'uyu uyu nimero yiwe ni hanyuma yagiye kuri Gasape Chat 23 hari no munsi abantu afise bakoresha Gasape Chat n'ubusa nta groupe nimwe arimwo muri wallet yiwe ya Gcash afise nk'ubusa hano bishenda kuri view transaction nta transaction nimwe arakora. Hanyuma nta message ararungika, nta image, nta audio, nta video, nta document, nta location, nta contact ararungika. Turaba ibiharuro ntituraba ngo yarungisa message angahe. Nk'ubu nk'akarorero reka nkwereke nk'akarorero nk'ubu ndashaka kuraba par exemple nk'umuntu umwe mu bantu bakoresha cyane Gasape Chat kandabe nk'uyu nk'akarorero nk'uyu muntu ari ngaha ndashaka gufyonda ngaha muri wallet yiwe harimwo 72191. Hanyuma ndashaka no kuraba ama transactions amaze gukora hama arafise na badge, afise badge yitwa Pro. Amaze kurungika ama message 5611, amaze kurungika ama photo 238, amaze kurungika ama audio 191, video imwe, amaze kurungika umuntu location abantu batandatu n'ama contact 25. Mugandi dushaka kumenya ngo afise ngo message ngo naya ngo vyo yavuze ngo ni ibirana naho vyonda ngaha nta kintu kimwe cyaje dushaka kubona ngo message ngo harikiyaniye n'umuntu ni kugira ngo duhumurize abantu bashaka kwibaza ngo hari abantu basoma message y'abantu. Izi system zacu zubatse end to end encrypted ntidushaka kubona message ivyo uvuganye n'umuntu bibona wowe nyene uvyanditse kuko abantu babiri ivyo jewe mvuganye n'umuntu bibona jewe nyene n'ugenda bibwiye kirese ushize ko statistati niyo bashaka kubona abantu naho nyatari bose ama contact yawe. Ibijanye na kate simu yemeye ko agiye kuzana yarabidusobanuriye ahubwo avuga ko agiye kuzana ubuhinga bwo gutransfera umuriro biciye kuri telefone ngendanwa. Abantu bakivuga kate simu n'abantu badakurikirana amakuru yanje. Abantu badakurikirana amakuru yanje nibo batazi yuko hari ivyo nahavuye mpindura. Nibaza yuko muribuka igihe natogwa hamwe n'abandi bantu babagwiza tunga ko Jesse naramugwiza tunga naho nashizwe mu bagwiza tunga kugira ngo duherekeze nyene cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri Amerika mu nama yo kurondera abafasha bashaka gufasha mu bisata bitandukanye ngaha mu Burundi. Nagiye nisunga igisata kijanye na internet ko nabona ko internet igoye cyane ngaha hama nkuko nari narabaye umwanya utari muto muri Amerika narakoreye muri Comcast Center ikigo gisanzwe kiri mu byo gikora harimo byo gutanga internet gutanga amasanamu televiziyo n'ibindi bigiye bitandukanye. Narakoreye muri NBC University in New York muri Amerika nyene
donc hano namaze gukora umwanya utari mutonya byaranyoroheye cyane guca njya kubaraba kugira ngo dushobore kuvugana ico gikorwa naravuganye n'abantu bo mu matelefoni yatandukanye za T-Mobile abantu bo muri Verizon turavugana kugira ngo bashobore kwinvestisa mu bundi kijanye n'iyo internet byabaye parcours ndende cyane biramera nk'ibigorana kugeza aho hava nkabona yuko hari biriko birikwega cyane bikwega ibirenge hama mpava mbona yuko no gerageza kuvugana n'abandi ba investisseur kugira ngo turabe yuko dushaka gutanga internet kuri application atari kuri carte SIM rero abantu bacibaza ko internet ari carte SIM izoza ivyo narabivuze no ndabisubiyemwo kandi no bariko barumviriza kino kiganiro ntibaza kureka kuvuga ngo ya carte SIM ejo kandi bavyumvise ko navuze ko ata carte SIM ihari ejo uzazumva ngo ya carte SIM kandi babigarukana kandi namaze kuvuga ko atayihari application to Gasape chat niyo izo birimo ibintu vyose iyo internet ushaka uzokora kuri application yawe maze uje handitse G internet abakoresha Gasape chat ivyo barabizi ndakubibigisha cyane baje muri Play Store bayitelecharge baraba ahantu handitse plus umaze kuja muri Gasape chat uraba ahantu handitse plus niho hari ivyo bikorwa vyose vya internet n'ivyo bindi byose nadondaguye rero iyo carte SIM ntayihari ariko bazofyonda hajya muri plus maze bafyonda kuri G internet hama bahitemo umutekero bashaka maze baheze biconnect aho bari hotse kwizo bari internet satellitaire ico rero numva yo nosha ndakigarukiriza ngaho nyene umuntu wese adakoresha Gasape chat ico kibaza goma gifise ngo ya carte SIM yakati kubera iki arazi afite telefone mu maboko yiwe na nya internet yiwe zo biri mu maboko yiwe mugabo agumaze ya carte SIM kandi rero ico numva yo no candakigarukiriza ngaho mugabo abantu bafise bakoresha Gasape chat barakizi neza yuko application ariyo izoba ibahereza internet kandi nibisanzwe ivyo nibaze yuko nk'abantu bakunda kugendera amahanga ivyo barabimenyereye cyane barakoresha application kuri internet twese turaja hanze tugakoresha internet duciye kuri application zo hanze turenze kugura carte SIM ivyo ni ibintu bisanzwe cyane nta kigoye kirimwo nuko nyene ibijanye n'impusha arivyo biba bigorana mu gubundi nta koranabuhanga rihambaye cyane gose ry'umurengera rizoba ririmwo uretse ko ririmwo n'ivyo kumva je ko ndabikora mbabara ko atakoranabuhanga ririmwo rinini cyane mugabo nibaze yuko icyo atari ikintu kinini cyane gose abantu bacigitege vuba cyane mu gihe ivyo bijanye n'amarisansi n'ibindi by'impusha bigiye bitandukanye byoboneka internet bazoyironka cyane kuri telefone yawe ico gutransfer umuriro muri telefone nta kigoye kiri mu byo gutransfer umuriro nama ndiko ndabivuga iyo ndiko ndavuga ofete urumva abanyafrika reka ndabivugira muri rusange kugira ngo abarundi ntibace banyumva nabi ikintu batarabona bibaza ko kitabaho icyo utarabona si ko kitabaho habwo ntacyo urabona ntubiharire rero kuko wowe ntacyo urabona ntuharire gose ngo ntikikunda kuko utarakibona hano bashavuga ngo yango none ngo nabandi ngo ntibarabikora abandi no kuvuga abandi none ntibafite amaboko abiri ntibafite ubwenge nk'ubwo dufise bariyumvira ngo twiyumvira barandika amakode ngo twandika amakode bariyumvira bagashiraho switch ko aba developer twe dukora nk'abahinga bubaka ama application turaraba ikibazo tugatugitorera n'inyishu rero urumva ivyo ni ibintu bisanzwe cyane nabyo ndiko ndavuga mu minsi heze hari yindi imbonisha kurigeze kumbaza ico kibazo nyine ndababwira nti munyibutse umuntu igihe telefone yari gitangura gushika turiko turaharura amakarata yitwa Mengo turiko tuharura muri telefone zitwa Vodafone na Sagem uwari kukubwira ati mwaka wa 2025 umuntu azobarungika amayinite ayarungikira umuntu amushikire mu telefone batari kumwe mwari kuvyemera bari guharita ivyo bintu nibibaho muguno munsi nibiriko biraba uwari kutubwira amatelefone akiza ko je nzorungikira amahera umuntu akamushikira ari Bujumbura ndi Gitega mu muyaga nitwari guharira ko bidakunda none musoharira gute yuko ntashobora iyo option yo kurungikiranira mu canwa itazobaho kandi uzi kuno munsi ushobora no gufata power bank ugatereka telefone hejuru maze kayisharije tarutsinga rurimo none wari kubivuga kiriya gihe ati hazoza uburyo bwo gusharije telefone uteretse ko udacometse ko chargeur bari kuvyemera ifi tarabona swa ko bitahari ahubwo birindira itarabona bikerekwa niki cyerekwa no kuramba bizokunda cyane n'ibintu bisangwa cyane ivyo nuko abantu nyene ivyo batarabona babibaza ko bidakunda canke bitabaho mugabo ni bimwe mu bikorwa ndiko ndashira imbere cyane kuko abarundi barabikeneye kandi babiteganya gishika ndiko ndagerageza kubinyarutsa kugira ngo turabe yuko bishobora gukunda vuba cyane. Jerusalem Hotel iri mu ntara ya Gitega iri mu mateka ya Gasape ahavuga yuko kwita iyo nyubakwa Jerusalem iyo nyubakwa iri kiramuha amanota kuko asanzwe ari karasaba ubwene gihugu mu gihugu ca Israel. Ikijanye ni Hotel Jerusalem nibaza ko ari izina ry'igihizwa rikijijwe uri mu bamwe bakijijwe canke wafatiye iki kugira ngo jewe ndi umukiriso mugabo Jerusalem ni histoire ikomeye cyane urakoze no kumbaza ico kibazo kuko abantu benshi ntibakunda kugihagararako mugabo Jerusalem abakirisu barayize
igihe Salomo yubaka ishengero hariya i Yerusalemu yasize avuze ngo mana n'umunyamahanga azokunda rino hanga ryawe icyo azogusaba cyose uzugire gutya ngiryo jambo tugirako kugira ngo nite izina Jerusalemu ngaha nuko nzi ibikurikira mu nyuma yo kwita ahantu Jerusalemu. Umuntu wese akunda Jerusalemu bugi ibintu byiwe byose biragenda neza. Niko maze kubibona kandi ndabyizira ko maze kubibona ko maze kubyibonako. None wonsigurira gute nyene kuva mu 2005 ntigera nsubira inyuma biguma bigenda bitera intambwe. Ubwo ntivyo babifatanye n'ivyo nyene byo gukunda Yerusalemu ntavyo nzi. Mugabo nibaze yuko gishobora kuba ari kimwe muri ivyo. Rero jewe Yerusalemu ni izina ririmo inguvu nyinshi cyane. Kandi nkorera ko cyane kuko igihe cyose narishize mu mutima wanje nagumye mbona ibintu bigira iki ibintu bitera intambwe. Niyo mpamvu rero hano nahise Jerusalemu Hotel. Hanyuma n'ikindi kintu kumbura abantu batari bazi nuko ndiko ndagerageza kurondera ubwene gihugu bw'abayuda. Hanyuma bwo buragoye kugira ngo babuguhe sahantu ugenda ngo nukubera wabayeyo ngo nukubera wagize kujya ku bindi bihugu aho bitandukaniye. Bo kugira ngo baguhe ubwene gihugu nibo bagitegeza kunotoringa bakaraba uyo muntu ninde twumva twoha ubwene gihugu bw'iwacu bakabanza bagaca baraba parcours yawe rero. Ibi rero byo kwita Jerusalemu ngaha nk'iki cyampaye amanota 30 kubera ko nise inyubako nk'i Jerusalemu n'ibintu biza bimpa n'amanota. Ubu mu minsi bagiye kubona ibintu bimwe nk'imodoka yanje iriko nka plaque y'igiharo 12 ni imiryango 12 y'Abisirayeli. Ico kiri ku manota 5 nzoba ndose guteranya 30. Donc ndiko ndagerageza kugira ngo negeranye amanota y'ico kintu ndiko ndarondera. Kubera ko ntatakaza ubwene gihugu bw'u Burundi. Nkazoba ndi umurundi nkazoba ndi n'umuyuda. Ntaco babintwaye kuko jewe sinzohava nitoza ngo mbe umukuru w'igihugu. Niho honyene bizishobora kumbloka kuko umukuru w'igihugu ategeza kuba afise ubwene gihugu bumwe bw'umurundi gusa. Mugabo ibindi byose noshaka kubikora afise ubwene gihugu bubiri n'ibintu bisanzwe. Rero numva yuko muri rusangi nico ngomba gusigura uretse ko ririmo inguvu nuko kandi ndiko ndagerageza kurondera ubwene gihugu bw'abo bantu. Ibimwe mu bikorwa nkora uko ndavyitirira iryo zina niko bibandanya bindugiriza amanota cyane gusumba uko byari bimeze. Ico kibanza ciyo hotel Jerusalem Gasape yarabashiriho wifi ku buntu gushaka wese gukoresha internet. Akiyongeye ko nuko uri muri ico kibanza misose ku mugoroba aba yandikiwe icayi aza guhabwa. Ikintu rero cyo guha wifi service guhereza wifi abene gihugu bigitegore wese yifuza caje gute kubahereza nakayi ku mugoroba bariko barachatinga. Nisha kibazo nyene ca internet kiri mu gihugu. Kandi kuba dufise ikibazo ca internet nibisanzwe kuko henshi muri Afrika harafise ikibazo ca internet. Rero ugasanga ugwaruka gwinshi ruragira ico kibazo kandi gwari rugomba kuvyaza umusaruro internet. Kuko no musi internet ni gikogwa gishobora kugufa. Jesse nibaza ko bajya abantu bicaye hajya kuri internet bariko barachata n'abagenzi n'abasheri n'icyo yasinda vyibaza kuko internet yo guchata n'abasheri ni isanzwe urashobora guchata nta problem. Mugabye ni internet y'inguvu ni megabyte ziri hagati ya megabyte 200 na 400 ku musegonda. Ni internet ishobora gufasha kugura application goye kugurura. Ni internet ishobora gufasha guteresharja ikintu wagomba guteresharja nimba ari ivyigwa nimba ari iki. Uno musi abanyeshuri bo mu makaminuza bicara ngaho kugira ngo bashaka kwiconnecta kuri internet ashaka gukora ivyigwa byabo. Uno musi abantu bakora ibikorwa byo kuri internet by'ubudandaji baraza bakicara muri free wifi zone bagakora ku buntu. Kuciyumvira gishira ku buntu ni kubera iki? No kubera yuko ivyo twaherewe ubuntu vyose twari dukwiye kubitangira ubundi buntu. Kubera ko kubera ko mfise imyaka myinshi cyane gusumba abandi ibi nabironse. Kubera ko mfise ubwiza gusumba abandi ibi kubera ko mfise ubwenge gusumba abandi ibi nabironse. Mugabo navuze none no internet ko ari nyinshi cyane. Naho hoteli yoba yuzuye abakiriya bose bakiconnecta n'abandi bakiriya batembera ngaha bakiconnecta batopfa bayimaze kuko indayishira mu rufunguruzo hari abandi bantu bari bayikeneye badoshiye kuronka amafaranga yo kwinjira ngaha kuhajyama canke kugura ifanta kugira ngo bashire kuja kuri internet. Ko abantu benshi ngene bakora bavuga ati ugomba kuja kuri internet kuko modo pass banza ugura ikintu. Oya twe mwicara nta kibazo none ndani baricara ngaha anahe baricara aho ushaka hose wiconnect nta rufunguzo rurimo. Namaze kumva ko no mu micungararo ngaho o mu yindi mihana bayikoresha bayikabuta biranjohera cyane kuko mvuga nti iyo bija hose bazo ndazi ko abantu benshi bamvuga nabi biri no mu bintu bimpa inguvu. Mugabo ndashima abantu bamvuga nabi bariko barakoresha ari ibintu by'iwanje. Ndamaze no kuvuga umuntu ariko aramvuga nabi cyajya muri free wifi zone
umva ariko aramvuga nabi ariko arakoresha ibintu natanze ku buntu none bitwaye ikibanza cyawe Yego, je namaze kumuha nta probleme kuko abantu niko bameze abantu bafise ukuntu ni bimwe nakubwira nturaza kuraba abantu ivyo baza kuvuga kuri video abantu niko bameze ntidushaka kubibakuramo ara natwe turavuga ngo abantu ngo nibaze kuvuga nabi nibibaho bareke bavuge mugabo ibintu ibikorwa ahubwo umukora ibikorwa byiza ubikore rero kubikora gutyo ko arubwira ngo nankuraje abantu hama kandi nereke n'abandi bantu bafise kuko internet nyinshi sijeje nyenda ifise ngaha mu ntara ya Gitega n'abandi barayifise mugabo none uvyugarira iki ubu uzobone ejo n'abandi bavyuguruye none hanze jewe hanze ndamaze kubona hariho nk'ibarabara rimwe nkunda gucako New York iryo barabara riri connect kuva ku ntago gushika ku mpera nukuvuga nimba uri n'ingenzo haciye ushaka kubutararonka uburyo bugura carte sim ushaka kuriruka mugabo uri connect sans aucun problème ku mabarabara kinayifise no mugambi ukumva ko ahantu hose no ha connecta ubu bakanyemera nk'ibujumbura nkagenda kubita yindi free wifi zone hajya ku isoko abantu barindiriye imodoka mugume ngo ubusuma bwoca bababwisha hayi bujumbura biba amatelefone cyane cyo kimeno nga mugabo ivyo ni vyiza cyane yuko abantu ibintu yari vyinshi utari bubikonsomeye n'ubundi ngo biheze biha abandi bantu babikoresha mu bisanzwe nagombye kubikora uko kugira ngo mfashe ugaruka ariko ninspire n'abandi bantu bashaka kuba bafite internet nyinshi nabo nyene cyangwa bashaka kuba bafite n'ikindi kintu cyo gutanga bashaka kugitanga abene igihugu bariko barashingira intaye ico kibanza baranashimira uwazanye ico ciyumviro jewe mvuka mu ntara ya Karusi ariko ubundi ko nkorera ngaye Gitega hama ntuma naje hano naje kwikonegita by'ukuri novuga ngo Imana imuhezagira ariko urabona yasanzwe yarahezagiwe cyane nk'ubu ndahashyitse nk'izi saha arigenza ko ku mugoroba kandi nk'ibyo ndahakora mvuze ngo mashiremwe amamega byo ntwara amamega menshi cyane kwe jewe ico no ndamusabira ku Mana imuhe n'ibisumvye kubera afite umutima mwiza nta mahera turihisha ko nta nayo tworora kandi ikindi tumushimira urabona nk'aha tuba twicaye yaradushiriye vyose umuriro uguheranye uracomeka utiriwe urahangayika turamushimira cyane Gasape yaratubwiye intambamyi yahuye nazo kubwiwe aratera intege ugwaruka rureke gutinya n'ushoboye gufata ideni muri banke arifate akore so ni zaye ntambamyi yagiye uragira muri urwo rugendo kuva kiri muto gufishwe no munsi zike cyane wibuka n'icakunezeriye bike cyane wibuka ikibazo kihariye je sinkunda gushimikira ku ntambamyi niyo mpamvu ntanazibuka kwibuka ngo hari intambamye nagize nahuye nazo ngo abantu ngo bagira ibi ngo bavuga ibi ntavyo nibuka jewe ndagenda imbere cyane gusumba kumva ngo abantu bavuze ibi canke nahuye n'intambamye izi nizara ziriya uretse intambamye zo kubura uburyo bwo kugira ngo shire mu ngira ibikorwa ndiko ndakora nta yindi ntambamye n'ukuri novuga yuko yoba yaranzibiye gato mugabo uno munsi aho ngeze uno munsi ngira ngo ari no kuza kukimbaza mbaje tenere Jerusalem hotel byagenze gute yavuye hehe cye narasavye ideni muri banke yitwa Bankobu ndasaba ideni maze barampereza ideni mugabo nari mfite udufaranga dukiya nasanzwe ndiko nsanzwe mfise mu bindi bikorwa narisanzwe nkora kuko Jerusalem hotel jejo radio muzari hajya umuza TV yari hajya hama ndongereza amafaranga maze ndashaka kubaka ino nzu mubona ngaha rero jende umuntu ari akunda gufata risk cyane kuko yari risk nini cyane kuko ufashe ideni uriha nk'imiliyoni 30 ku kwezi uriyumvira ati none aya mafaranga nzo yakura hehe izo ni miliyoni 30 gusuriha muri banke aho niho ushize nk'abakozi amahera ubahemba ntushize nk'amahera y'umuyaga nkuba ntushize nk'amahera y'amazi ntushize mu internet ntushize mwiki mugabo je ndafata risk nasanze yuko rero iyo umuntu afashe risk Imana iramuherekeza ikazira kurikira ibikorwa vyiyo maze ugasanga ibintu biko biragenda neza kugeza no musi rero sindi mu bantu bidoga kuko bitariko biragenda neza biko biragenda neza naho hari context nyene actuelle y'ibikorwa bidashemeye cyane gose mugabo iyo bijya hose biragenda neza rero novuga ko atantambamye zinini cyane no banarahuye nazo novuga kuko nizo no banarahuye nazo ntazo no bancibuka je n'umuntu yambwiye ikintu kibisi ndamwibuka n'abantu na commentaire nk'ubu zibinda ndayisomye siswa kwibuka ivyo yavuze kuko je ndagenda ndaba imbere cyane kandi ndagenda ndaba ibintu binyubaka gusumba ibintu bisambuka niza intege ushobora gutera abakiri bato bifuza kugera ugeze baratinya ufise dufaranga dukenye uratinya kudushora uti none nitwahomba none kugendera muri negative ukutavuga ati nitwunguka kuko
homba homboka je nama ariko nico gituma namye nsoma igitabo kimwe ndasanga abantu batize nibo batunga nta biharuro byinshi bashiramo mu gushira mu mutahe 10 tamo hariya bigiye neza ni sawa 10 tano hariya bigiye neza ni sawa uzubona aribo bariko baraduga batera imbere mu buryo umuntu afite ibiharuro byinshi abanza kugira equation logarithme sinus cosinus akatishera hariya gira no iyo ugiye gushanga ibiharuro birebire cyane mwiterambere ivyo ntibijambo sindiko ndavuga bizi ibiharuro muramba barira mushire nk'ibiharuro no kwiwanyu mugabo muduharurira abagwiza tunga ngaha twibwe tuzi ntibafise amashuri menshi cyane bisigura iki ugwaruka nirugira ico bita oze utwo dukenyo ufise dukoresha mu gihe abantu tutagomba kuguruka ngo tubone yuko ivyatugenewe ni ivy'iwacu ntitubyaza umusaruro nibatinyuke bagende n'ushoboye gufata ideni muri banki narifata none mu mabanki y'amabanki atanga ideni ritagira ingwate abajene bagira ico bita oze batinyuke begera abandi bantu babishoboye babarabire ko ari ububaha impanuro hama batimba batora amafaranga y'amabanki bakore mugabo nama ndiko ndavuga amafaranga y'banki ntagore ntuze gufata amafaranga y'banki wagombye kubaka Jerusalem ucubanza kugenda kugura V8 ukabanza kugura V8 urumva uzobukoze umugambi utasabiye amafaranga azosha homba nimba hari n'ingwate watanze bace bayitwara fata ubanze wigeneza umugambi wawe ko ari umugambi uri bankable imigambi iri bankable ngaho iruzuye udashaka kwiga umugambi nibisa jiraje sinanizi kwiga umugambi ndaje umugambi wanje n'umuntu yawunyigi na muri page hari abantu bicaye hajya barindiriye ko abajene baza babafashe kwiga no guhinyanyira imigambi yabo hinyanyira umugambi wawe mereme neza hamusaba amafaranga hamukore no hanze abantu bose bakoresha amadeni benshi bakoresha amadeni nta bantu benshi bakoresha amafaranga yabo rero iyo ugwaruka go timba rukagisha bita oze rukegira abandi bantu rukaraba ngene abandi bateye imbere ngene abandi bakoze hamara ugatimba rugatora amafaranga yo muri banke barashaka gutera imbere nta kintu na kimwe cy'igifashe gihari ugwaruka bw'u Burundi dufise imitwe dufise umutwe dufise ubwenge dufise ishaka dufise inguvu gutera imbere ni kashi mu gihe abantu bazoba bikuyemo ubwoba tutashaka gutera imbere cyane so reka ndagushimiye nanjye ndagushimiye cyane reka shimire uwari wese yakwiyekenye kino kiganiro ijambo rikuru ryo twigisha twakwiye muri kiganiro nuko aho ugeze siho uheruka iyo ugize ukwizera ugakora cyane byose birashoboka